ati burya umwami yarameze amahembe, agasubira inyuma yumva aruhutse. Yewe ivyo vyaramufasha kuko vyatuma iryo banga atawaribarira, yarazi neza yuko bitari bumukoreko, ariko no kutabivuga navyo vyaramuruhisha umutima. Nuko rero yabandanyije uko gushika igihe bitari bikiri ibanga. Yewe mutambaza ngo uwo mwami n'ubwami bwahe, n'agacamugani abarundi baganira. Egome rero singiye kure n'ivyo narishatse kuvuga, kuko gituma niyumviriye ko twogerageza tukexploita ubuhinga buri disponible, ni kubera yuko iyi application ituma mu gihe ukoze ngaho kuri iyo link, igutuma iguha ahantu ushobora guca ukandika ivyo ushaka kuvuga, nuko bikanshikira nk'aka kanya, nanje nuko nkaheza nkabivuga nkabisoma. Ivyo rero tuyagiye c'est pas gratuit, navyiyumviriye gutyo. Ushobora kuba ubaye nk'uwo yagira ati ibi bintu bikangumamwo bizompitana, ariko nkagira n'uwo ndabibwiye bizonkorako, agahitamo rero kuza agenda akimba akanogo akabivugiramo. Yewe ni nk'aka kanogo rero k'ubuhinga bwa none, kuko ntabwo iyo wanditse message jewe ndayibona, simbona nako murantunga. Iyo wanditse message ndayibona no contenu, ariko simbona ngo wayirungitse burya yitwa nde. Message yawe rero ikabirashitse. Niyo twamenyera ubu buhinga bizodufasha iki? Nimwiyumvire namwe nk'igihe isoko yari iramutse iri bushe, abari bari mu gisagara mwarabonye umwiheburo wari wuzuye ku maso y'abarundi bene wacu bari bahafise ivyo bahakorera. Nimwiyumvire rero umuntu rimwe ko yoba yaratubariye nko muri iki kiganiro, niba cari gihari, ati yewe bwana Andrisi, uraraba umenga hari kantu kagiye kuzoba hariya mu isoko nkuru ya Bujumbura. Yewe ndakurahiye ko bitari kubura ico bifasha. Ikindi navuze ivyo vyo kwidesharja, hari n'igihe uba ufise ikintu kikubangamiye, wabuze uko uciyumvira, ariko ukagira uti yewe ni calibre yanje muri societe sinshira hasi, cane ko ni Andrisi canke iyi izina kanaka wiyise, umaze kugira uti hari abantu babizi. Ego menyandikira abandi ntibobura ico bakubwira. Burya abantu bafise vyinshi mu mitwe, ivyo wibaza umenga niwe wa mbere ubibayemwo, hari benshi bamaze kubibamwo. Ico no kwizeza nuko utari uwa mbere. Hari rero ababibayemwo barabisohokamwo, bituyagire. Ikindi kintu nashaka kuvuga, ushobora kuba ufise ikibazo ushaka gusiguza, ushobora kuba hari impanuro kanaka ushaka gutanga. Muri ivyo vyo kuburira, ushobora no kutubwira uti kanaka ejo bundi bazokugira karaha bakunyuruze. Erega igituma mpora ndabivuga ibi nuko hari igihe umuntu aba ahantu akavuga ati harya hantu nabwirizwa kuhaba, ariko nta kundi. Ayo mabanga rero muzi muri batanu, yatubwire ntibazomenya ko ari wewe wabivuze, ariko abantu bamenye ibishobora kubashikira. Hari impanuro ushaka gutanga, aba bantu banyuruzwa ubona weho bo bigira gute? Uretse n'ivyo, woba ufise ivyo ukora canke ari imahanga canke imeme ni Burundi, ukaba ushaka kubimenyekanisha. Egome cane hano usanga hakoraniye abantu batari bake,
bituyagire, bitumenyeshe, ari ukurangisha n'ibindi nk'ivyo tuzobivuga ku buntu. Ikindi ubu turugarijwe n'ibibazo vy'urwaruka rudafise ubuzi, rudafise ivyo rukora. Hari aho woba ukaziga, hari aho wabonye appel d'offre, hari ako woba ukeneye, uratwandikira, ntihobura uwo twobahuza nawe. Hari ubwo woba ugira uti yewe ivyo nabonye nakumiza, uti abantu baribaza ingene ibi n'ibi vyagenze, uti ariko jewe ndabizi, uti ndabizi ko ikintu, yewe bituyagire tubivuge. Woba hari umuntu ushaka gushimira, hari uwo ushaka kugaya se, bituyagire tubivuge. Mbere nko ku bakiri bato, woba ukeneye umukunzi wo muzubakana n'ibindi nk'ivyo, yewe nshatse ko bimera nkaho ata kintu na kimwe tudashobora kuvugako. Egome mu ntango benshi turashobora kutabitahura, ariko avec le temps nizera ko izoba uti ishobora kudufasha. Nuko ukora kuri iyo link iri ngaho muri commentaire, ugaca ubona aho handitse NGL, ugaca ubona aho ushobora guca ukandika ubutumwa bwawe, nuko nanje nkaheza nkabusoma. Voilà. Mugabo uko duhora tubikora, haba ukurindira uwusaba ijambo, haba uwandika commentaire, nagira ngo tube turiganirira, kuko ubutumwa bushitse ndi bubone. Hari ikintu mpora niyumvira, nibaza ko abantu badahora biyumvirako ari benshi, sinemeze ko ndi uwa mbere avyiyumviriye gutyo. Mpora niyumvira ko kimwe mu bintu vyoba bitwicira societe yacu y'abarundi, uko mpora ndabivuga, gashobora kuba ari akagwi k'indongozi biyoruganije ku buryo utari muri espace yabo bakreye ntaco uri. Egome nemaze kubivuga ko, mugabo ico nagomba kuvuga ni iki. Ubushize nanye ndibaza nti nimumbwire namwe igituma mwarimu, umudandaza, umumaso abwirizwa kuba mu mugambwe. Bitaba ivyo, umuntu w'umusekreteri ahantu akaba ashobora gutakaza akazi kuko umugambwe wiwe utatsinze amatora. Umuntu w'umuhinga quelque part agatakaza akazi. Mpora ndavyibaza, nkumva mu vy'ukuri ni ibintu bimeze nk'ibitangaje. Abo bantu b'abanyepolitike bangana gute, ku buryo abarundi bose amamiliyoni babwirizwa kwihanja muri utwo tugwi bagize batwita imigambwe? Ndabarahiye ko atawombwira ko ngo niko mu bisanzwe muri societe bigenda. Jewe navyise ko ari nka predation, canke ukuba abarundi bose, igice kinini c'abarundi barafashwe bugwatwi
n'akagwi k'abantu badashika igihumbi canke ibihumbi nka bingahe. Niko mpora ndavyiyumvira. Muraniyumvira ko ivyo rero bituma kuko nyene iyo utari muri ivyo vy'uyo migambwe ngo uba uri mu baganje, bigukwegera ko ataco ushobora kuronka. Ivyo rero iyo tandansi irakura gushikaho, kuko umuntu agira ati ntari muri ivyo bintu ntaco nzimarira, ugasanga rero abantu bagira bati ko ivyo politiki itanga ari bike, reka nanje ndabahonja singume nirebanga. Ntimushobora kwiyumvira ko vyoba bituma ca kibazo abantu baca bahungiramwo c'ubwoko gikomera, kuko nyene ubwirizwa kugira aho uhagaze muri ivyo bintu vyabo. Rimwe mu gihugu kimwe nigeze kujana n'umugenzi wanje, ambariye ati ndagusavye rwose undepoza aha n'aha, yari mushasha sinzi viza y'igihugu yarondera, arambwira ati uze ubimfashe. Nivyo nzobigufasha. Rimwe ambwiye ati reka turabe umuntu aha n'aha undepozeho. Nivyo turagiye, haje umuntu yahavuye ambwira ko ngo ari umu attaché militaire. Uwo mugabo rero aba aratubajije ati muri MSD havugwa maki? Ni muri MSD mu biki? Niko nibajije, kuko bo baganira nk'abantu basanzwe bazinanye by'ukuri. Ni muri MSD habaye ibiki? Caratubarira aterega burya muri ibi bintu kirazira kwirebanga. Ati iyo utari kumwe n'ubutegetsi nugerageze upfume ubu bugwanya. Atariko kuja hagati aho, hagati na hagati, ati ushobora no kugirirwa nabi ukabura n'abagutabara n'abagutabariza. Iyo sosiyete rero twemeye ikubakwa gutyo, nta kuntu na kumwe izigera iburamwo ibibazo, kuko namwe murazi kamere ya muntu ishingiye ku nyungu no kugerageza kuramuka. Egome cane. Ntibitangaje rero kubona umuntu waruzi atanu uburyo abuze, yitunze, yidandariza, ukabona yadutse kugenda aririmba ibintu vy'imigambwe. Hari umugabo umwe twahuye, sindamuvuga izina, ariko ni umuntu akomeye muri iki gihe mu vy'ubutegetsi. Rimwe twarahuye, mva nkahariya ndamuraba, nawe akinkubita ijisho, afata ikoti rya training yari yuguruye, donc biboneka ko umupira ucafyeko Neva, donc yari umupira wo muri CNDD-FDD. Akinkubita, reka sindavyemeze ko arico gituma yabigize, mugabo jewe niko nabisiguye. Akinkubita ijisho gutya, aca arapfunga n'ingoga ya mashini, arapfunga ageza mwizosi hejuru, ku buryo utabona ko indani yambayemo umupira wa CNDD-FDD. Hanyuma rero ngo duhure, mera nk'umucokoza, ariko ntamwereka ko nabibonye. Ni yewe, ni ko wanigirije ikoti kuri iri zuba. Ati reka nuko ndi muri siporo, ati nta kibazo. Urumva ko uwo muntu mu bisanzwe uwo mupira ari fiere yawo. Niko jewe navyibajije, ariko nshobora kwibesha. Mugabo abantu babaye mu iki gihugu muri ubwo buryo wibaza ko bangana gute?
ntibaharurwa ntiwobaharura. Abo bantu rero babwirizwa kutugabura muri iyo migwi n'abantu bangana gute ugereranije n'abarundi bose? N'akagwi k'abantu, ico niko ndacibaza. Sekahore agize ati Andris, izo ngorane zose inkomoko n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa, jenoside y'abatutsi itaronse ubutungane kandi ikabandanya ku mayeri. Vyoba vyiza rero kwama ufata akanya na gatoyi ko kwiyamiriza mu maspace yanyu. Urakoze ku mpanuro ugize uti vyiza woza ugira uku. Mugabo rero jewe burya